Ndabaramukije, nitwa Harerimana Innocent. Indirimbo nakoze yitwa Emmanuel. Nakoze indirimbo itagira amajambo. Bwa mbere muri jewe nari ndyamye ico gihe, hama numva instrumental iza mu mutwe, hama ca numva noyikora. Hama kuba nayikoze mu ntumbero yo kugira ngo nshimire Imana. Ko ndasoma muri Bible niho muri Samweli avuga ukuntu Dawidi yashobora gucuraranga inanga, hama mu mizi ziri muri Sawuli zigashobora guhunga. Rero gutazira no guhimbaza, jewe nashimye kubicisha no kuvuza gitara. Ino ndirimbo mu bisanzwe niyo gushima. Mu masanamu aboneka muri ino ndirimbo, araboneka ukuntu umuntu nkiri umwana muto, ingene vyagenze mu kuvuza gitara, ingene nagiye ndevuriwa nkahura n'abantu bakamfasha, bakampa gitara nshobora kuza ndakoresha, kubera numva ari ivyo binezera kandi nivyo numva muri jewe, nico gikoresho numva nkoresha mu guhimbaza Imana. Rero intumbero nyamukuru kwari ugushimira Imana ku kuntu nashoboye kuza ndatera intambwe muri ico gihe. Mu gukora runo ruririmbo, ubwa mbere bwobwo numvise ndabinezerewe, numva ari ibintu ari indoto zanje kubikora, ko numva ari ibintu jewe binezera. Hama sinigeze numva mpagaritse umutima ku kuntu abantu bazobibona, ahubwo jewe numvise nobikora mu ntumbero yo gushimira Imana. Numva atangora nimwe ko abantu bovyakira, numva ata kibazo na kimwe. Ku muntu aravye ino ndirimbo ubwa mbere, notera intege umuntu wese gushimira Imana mu buryo bwiwe canke mu ngabire Imana yamuhaye. Arashobora kuyikoresha mu gushimira Imana. Si ngombwa ngo umuntu aririmbe gusa, ariko mu gikorwa umuntu wese ashobora kugikora mu gutazira Imana. Kugira ngo ino ndirimbo ishobore gukora, si jewe nabikoze jenyene, ariko hari abantu bamfashe mu mugongo. Rero nagomba gushimira cane Amiri, nshimire kandi na studio yitwa Mission Suédoise, nshimire niyitwa Ingo Music, nkaba nshimira na Jospin, nkaba nshimira cane na My Success TV yashoboye kumfasha kugira ngo bino bintu bibe. Murakoze.